Imana ishimwe cyane ndabaramukije mu mwami wacu Yesu Kristo no munsi muri kumwe na mwene so Patience Nimbona. Imana yangiriye ubuntu kugira ngo dushobore gusangira n'abera ubutumwa bwiza kuri no munsi. Rero nza kubaganiriza ku ijambo canke ico Imana yashize ku mutima aho natumwe kugira ngo ndabaganirize kuvyerekeranye na Kristo ari we nyanduruko y'agakiza kacu. Kristo niwe nyanduruko y'agakiza kacu. Rero bene data reka ndababwiza ukuri utagira Yesu burya nta gakiza ufise kuko agakiza kose gahagaze ku mwami Yesu. Kandi bene data ndababwira nimba utarakira umwami Yesu menya neza yuko nturakizwa. Hari abantu benshi tumaze tuzi muri kano karere muri kino gisagara ashobora kwatura ko ari umukozi w'Imana canka kijijwe mugabo atigeze yakira umwami Yesu. Burya kwakira umwami Yesu biramatanye n'intayi y'ukuntu wamwakiriye. Reka tubanze turabe cane mu vyanditswe kugira ngo dushobore kuronka umuyoboro mwiza kuvyerekeranye n'iki cigwa ndiko ndababwira kuri uno musi. Rero ndazi yuko muraza kwakira canke gutahura neza ivyerekeranye n'agakiza kuko ngaha nari nkiri mu ntangamarara ariko ndazi ko duza kurangiza mumaze gutahura agakiza icarico na Kristo uwo ari we kuvyerekeranye n'ubutumwa bwiza. Bibiliya tubwira neza ngo uwo turaba mu Bifilipi 2:6 haravuga ngo uwo naho yarasanganwe ishusho y'Imana ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu co kumirako. Haleluya. Rero bene data imbere yuko ndababwira kwakira agakiza canke iki ngoma mbanze ndababwire igituma twakira agakiza. Icambere twakira agakiza kuko atahandi hantu dushobora kuronkera ugutabagwa canke turonkera karuhuko. Ko Yesu ubwiwe yavuze ngo muzomenya ukuri hayi kuri kuzoba kwidegembya. Uko kuri ninde? Ukuri ni Kristo. Ko Bibiliya tubwira yuko Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nta ushika kwa data atagizene atamujanye. Rero ukaburi kuri nosi nuko wagiriwe ubuntu n'Imana kugira ngo habe. Hari n'ubundi buntu wagiriwe ukeneye kwakira utigeze utahura. Ubwo buntu nabwo n'ubuntu bw'agakiza. Iyumvira umuntu yemeye gutandukana n'ubumana bwiwe, yemera gutandukana n'icubahiro ciwe. Nabaha akaroro kari hagufi. Aha kwisi turafise ivyerekeranye n'ivyubahiro. Hari igihe ushobora kuba ufise akazi kanaka bakaguhereza promotion ukaronka ukaba chef wa operation kanaka canke wa departement kanaka. Ico gihe uranezerwa cane bivanye nuko uba wungurujwe ugashirwa mu kibanza. Mugabo iyo bigeze manda yawe gahera canke bakagushira mu kibanza kanaka ukumva yuko umengo urakuwe ko igrade ugashirwa hasi. Birakubabaza. Hari n'abakora ibitandukanye kugira ngo bakore ibishoboka byose bakore neza canke bagire ivyiza bitandukanye kugira ngo asubire muri ico kibanza. Mugabo umviriza au contraire ibi bintu ingene bimeze. Iyumvira umuntu yararinganiye n'Imana. Bibiliya ivuga yuko yararinganiye n'Imana, yarafise ishusho nk'iy'Imana. Hariho ayandi maverse avuga ngo yari nk'Imana, yari Imana. Turavye muri Bibiliya ukaraba icete canke igitabo Paulo yanditse ariko yandikira abaroma yavuze ngo ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana buzanira agakiza ubwizera wese. Iyumvira ico kintu yazanye. Yataye icubahiro ciwe azanye ubushobozi buzanira agakiza umwizera wese. Yohana 3:16 haravuga ngo kubw'urukundo ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi ni arigo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Umviriza iki kintu. Ibi bintu byose iyumvire guheba icubahiro cawe ukabikora kubw'urukundo. Ukunze umuntu atakuzi atazi n'ivyawe. Burya Yesu abantu benshi iyo tumwakiriye hari n'abantu usanga batazi n'ubutumwa batazi na Yesu wariwe kuko hariyo n'ibihugu ubutumwa bwiza butarashikira. Hariyo n'abantu ngaha nyene mu Burundi ushika ukamubwira Yesu ugasanga amakuru ya Yesu ntayazi. Kubera iki rero? Iyumvire rero umuntu yemeye atakaza icubahiro cyo kugira ngo aze gupfira batamuzi. Yareme Bibiliya tubwira ngo ni Emmanuel ngo Imana mu bantu. Bisigura ngo Imana yahevye icubahiro cayo, yahevye ubukuru bwayo, yicisha bugufi yambara umubiri kugira ngo jewe na wewe turonka agakiza, jewe na wewe kugira ngo dushobore gutabagwa, tuve mu buzima bw'ugufa rubi, duve mu buzima bw'ivyaha, tuje mu buzima bwaho twakira ubugingo budashira dusanga muri Kristo Yesu. Haleluya. Rero uno musi nje gukubwira yuko Satani nta kindi camuzanye. Yesu niwe yavyivugiye ubwiye ariko abwira intumwa ziwe. Uravye mu gitabo ca Yohana 10:10 haravuga ngo igisuma ntikizama n'ikindi atari ukwica, kwiba no gutikiza. Ngo ariko jewe wa muntu yatakaza icubahiro ciwe mwumva icamuzanye. Ariko jewe naje kugira ngo
muronke ubugingo kandi mu buronke busagutse. Yareka avuga yareka atanga ikigeranyo c'intama ngo kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Mugabo aho yareka avuga jewe na wewe. Mwene data, iyumvire umuntu yemeye gupfa ku bwawe. Hari umuntu yopfira uwundi vyakweri, tuvuganye ukuri. Hari umuntu yokwemera n'abantu tuvuga ngo turakundana ukumva ko umwana wawe umukunze, burya wokwemera yuko wewe bagucizosi kwera umwana wawe, canke uhava usanga wavuze ngo ntaco tuzovyara uwundi. Ariko iyumvira yaremeye gufa apfa ku bwawe no ku bwanje. Rero agakiza tugasanga muri Kristo Yesu, nta handi tugasanga kuko niwe nyanduruko y'agakiza kacu. Rero umuntu wese avuga ko yakijijwe, nimba waturuvuga ngo warakiriye umwami Yesu, by'ukuri uvyaturuzi yuko wakiriye Kristo w'ukuri. Kuko ndababwiza ukuri, ubutumwa bwiza Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwashikira amahanga yose niho hazoba ari ikimenyetso c'iki cuko umuhero uzocuboneka. Mugabo reka ndababwiza ukuri, hari ubutumwa bwiza mugabo si bwose ari ubutumwa bwiza bw'ubwami, si bwose ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ubuvuga igikorwa Kristo yakoze ku musaraba ariko arakora ku bwana no ku bwanje, ni ubuvuga Yesu, haleluya, bugatuma amahanga, bugatuma abantu bose bakira umwami Yesu. Nta kindi gikorwa yaduhaye. Uravye muri Matayo 28 igice ca 19 ukamanuka kuri 20, ariko arabwira intumwa ziwe agomba gutandukana nazo, razibwira ngo burya nta hindi mission ndabahaye. Ubutumwa bwiza nibwo ndababwiye, genda muhindura amahanga yose, muyahindure kuba abigishwa. Urumva, mubigisha ivyo nabageze, muwabatize mu izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Ikiryoshe cane yaciye avuga mu murongo wa 20, haravuga ngo umve ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Ikinezera sikini nuko wakiriye umwami Yesu atigera atandukana nawe, yamana nawe ibihe byose, mu bibazo bari kumwe nawe, mu bihe byiza ari kumwe nawe, ahantu ubona usugerejwe n'ibibazo n'ubuzima aba ari kumwe nawe. Arabizi yuko hari igihe c'imisi mibi, niyo mpamvu yatumye intumwa ziwe zibwira ngo nimugende ndabarungitse nk'intama mu mabingira y'inkazi. Haleluya. Rero nawe nimba Imana yarakuremye, nuko uraca mu bibazo bitandukanye, uriko uragendera muri ibi na biriya, menya neza yuko naho uca muri ivyo Yesu muri kumwe nimba waramwakiriye. Igikorwa mbere ndakubwiye, akira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, muha ikibanza muri wewe, abo wa mbere mu vyawe, abo wa mbere mu kazi kawe, abo wa mbere aho ugendera, abo wa mbere aho ukorera. Menya neza niba mugira uwa mbere nawe azokugira uwa mbere. Haleluya. Ni witwara ku bwami bw'Imana no kugororoka, ibindi byose bizuza nk'inyongera. Imana ishimwe cyane. Rero Bibiliya tweretse yuko Yesu yahevye icubahiro ciyo ku bwawe, yahevye icubahiro cawe ku bwanje. None ni kihe kintu catumye agira uwo mutima wo kumva yoheba ivyiwe byose ku bwacu? Haleluya. Bibiliya tubwira yuko icaha cazanywe n'umuntu. Rero Imana imaze kubona yuko umuntu yamugoreye icaha, uko Bibiliya tubwira uravye nko mu itanguriro mu gice ca 6 aho Imana yahageze ahantu iricuza icatumye irema umwana w'umuntu, kandi yamuremye imukunze imufitiye n'umugambi. Rero Imana kubera ko ari nyempuhwe, ari nyembabazi, yaciye yemerera avuga ati kuko umwana w'umuntu adashobora guhindukira ampindukirire, kuko umwana w'umuntu nagerageje uburyo bwose, narungitse abavugishwa batandukanye kugira ngo batange imburi, bababwire yuko erega naho muri ibi garukeza amaso yanyu ku Mana, kuva uhereye mu itanguriro kugeza mu vyahishuriwe Yohana. Burya Imana yari kikenera ko tugarukana amaso, dusubize amaso yacu kuri Kristo, dusubize amaso yacu kuri yo. Amen. Kuzana Kristo ngaha ku isi nta kindi gikorwa yakoze cari kugira ngo habeho ya migenderanire yari Imana yari yifuza kuva na kera, habeho imigenderanire hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu yaciye itabura igitambara cari hagati y'umuntu n'Imana. Igitambara carahera carakuweho. Ubu si ntiturinda abahereze kugira ngo dushikire Imana. Oya, Imana yaraduhaye uburyo dushobora kuyishikira. Wowe yisenge, senga mu izina rya Yesu, burya Imana irakumva kandi iragukorera. Niyo mpamvu Yesu buri munsi yamabwira intumwa ziwe, arababwira ati bene data, igihe cyose yo musenze muvuga ati dawe twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe ku isi nkuko biba mu ijuru. Aho yereka bigisha ikintu gikomeye, yereka babwira ati nimwasenga muvuge ngo data papa, bisigura ngo Imana uyisenge nk'ukuri kuse, nk'ukuri kuraganiriza umuvyeyi, uyisenge nk'ukuri kurumva yuko uri kubwira inkempuhwe, n'imbabazi, yayindi ukoze icaha ugaruka ukayihungiriraho ukavuga ati data papa, kuko umuvyeyi imbere umwana yamafata umwana nk'umwana buri munsi, naho umwana yokosha, imbabazi z'umuvyeyi zamaziri hafi imbere y'umwana wiwe. Imana ishimwe cyane. Rero bene data, ndiko ndabakangurira, ndiko ndabibutsa ko agakiza kacu dufise, agakiza dufise kari muri kava kuri Kristo Yesu.
Haleluya. Niyo nzira, niko kuri, nibwo bugingo. Haleluya. Ushaka gushika kuri data uca ku mwana. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo abantu bose bizeye abafise umwana banesha isi. Nta kindi gikorwa na kimwe ushobora gukora kugira ngo ushobore kunesha isi cyangwa ushobora kunesha intambara atari guca muri Kristo Yesu. Rero bene data, ndabatera intege, ndababwiza ukuri, ikintu cyose ukeneye gukora aho ukeneye kugera, shira ivyizigiro vyawe ku Mana. Raba yuko Imana ariyo priorite ku kintu cacu cyose uri kurakora. Raba yuko Yesu ari we nyanduruko yako kazi kawe. Iyo ukeneye ikintu cacu cyose ukeneye gukora, naho umviriza, Bibiliya nta kintu na kimwe idakorako, nta hantu na hamwe itavuga. Bibiliya ivuga mu makariyeri yose, Bibiliya iravuga muri politike, Bibiliya ivuga mu rudandazwa, Bibiliya ivuga mu magara meza, Bibiliya ivuga mu bintu byose bibaho. Rero niyo mpamvu ibigituma ivyo byose Imana yabikusanirije mu kintu kimwe, ko ari kugira ngo ico kintu kivuge Kristo. Umve, washaka kuba uri umukozi mwiza, burya izere Yesu urabe. Shira ubuzima bwa kuri Yesu urabe, ibintu byose bigenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. So ndagutera intege rero muri kano kanya, ubuzima bwawe bwubakire kuri Kristo, kuko yemeye guta icubahiro ciwe ku bwawe, yemeye guheba ivyiwe byose ku bwawe, yemeye gusiga icubahiro cyose yari afise ku bwawewe. None iyumvira umuntu yitanze ku bwawe, nigiye kintu cogaruka gifise agaciro kumusumvya, nikihe kintu ho murutisha. Oya, abantu benshi turakunda kuvuga yuko tubura umwanya turiko turakora bivanye nuko tukora ibi dukorana biriya. Ni vyiza, mugabo ndabwiza ukuri, nta namwe ubutumwa bwiza butavugirwa. Burya nta namwe utosengera, kandi nta namwe utovugira Yesu. Kukazi Yesu uramuvuga, muri bus Yesu uramuvuga, uri kuri vora Yesu uramwumva, uramuvuga. Nimba wabuze akanya gato yuko kumva yuko, ariko basi ndagusaba ikintu kimwe. Birashobora gushika ukavuga ngo ivy'ubugingo canke ubuzima canke buriya. Ego gukora ni vyiza, kuko na Bibiliya avuga yuko niwabona umuntu w'umunyamwete mu vyo akora, azokorera abami atazokorera abanyarucari. Rero kugira ngo ikintu cacu cyose ugikora, panga akanya kawe. Nta bintu birebira gusavye, no kumyizera gusa, nta kindi. Oya, si ugutanga amashikama menshi mu ishengero, si ugukora ibyiza byinshi ku bantu canke hariya. Oya, si ibikorwa bitandukanye vyerekana gukunda umwami Yesu, kuko ivyo tubiravye, ivyo onya abamizirima barabikora, abandi barabikora. Oya, sindiko ndabivuga ngo ntubikora, bikore. Mugabo igikuru cambe ndiko ndagutera ko intege, izera umwami Yesu. Bibiliya ivuga mu Baheburayo 10:38, havuga ngo umugororotsi wanje azobashwa no kwizera, ngo uzokwiyonjorora nawe ntazohimbara umutima w'Imana. Ikintu cambere gihimbara umutima w'Imana no kwizera, ikintu cambere gihimbara Imana no kumwizera. Rero icatumye akora ivyo bikorwa byose, icatumye apfa, yemera gutukwa, yemera kwitwa amazina atandukanye, ko kugira ngo jewe na wewe ubuzima bwacu tubwubakire kuri we, tubone yuko wewe yitanze kugira ngo natwe tugire ubugingo, hanyuma tubugire budashira, tubugira muri we. Bibiliya ikenera yuko tuba abera nk'uko waduhamagaye ari wera. Bibiliya ikenera yuko tuba abagororotsi, kuko tugira ukugororoka kuvuye kuri Kristo Yesu. Rero niwisanga mu kibanza kanaka uri gukora icaha cyangwa uri gukora ikintu cyose kidahwaye n'ubugombe bw'Imana, haleluya, hari abantu biyumvira ngo mbe icaha nibiki nukugirane. Bene data, gukora ikintu cyose kidahwaye n'ubugombe bw'Imana, ico ni icaha. Kuko na Adamu ikintu cambere yakoze nuko yakoze ikintu gitandukanye n'ubugombe bw'Imana, aca yisanga yamaze kuva muri presence y'Imana. Ico kintu cyose gituma wowe utandukana no kubaho kw'Imana, ico ni icaha. Raba rero, garukaza amaso ya kuri Kristo, kuko niwe nyanduruko y'agakiza kacu. Igihe cyose wumva wadendebukiwe, igihe cyose wumva wacitse intege, wewe shira ivyizigiro vyawe kuri we, menya neza yuko arahari. Bibiliya tuvuga ngo ateze ibiganza. My God, iyumvire igihe kiyaciye, yarapfuye. Iyumvira igihe kiyaciye, yaravuze ngo byose birarangiye. Mugabo nuno munsi akaba giteze ibiganza, nuko hari abantu bakirushe, hari abantu bakiremerewe, bakimukeneye. Amen. Rero mwene data, ndagutera intege uno munsi, subiza amaso yawe kuri we, raba uhindukiriye amaso yawe kuri we. Ndabizi ushobora kumpereza ivyiyumviro bitandukanye, hari abantu bakijijwe baradendebukirwa babivamo. Hari abantu bibaza yuko bafise amarezo yo gutuma baravuye mu gakiza. Bene data, nje kugira ngo ndakubwize ukuri, twebwe naho tubona no musi tuvuga ubutumwa bwiza, twari muri ubwo buzima bayemo,
dufise intahe, burya agakiza kamatanye n'intahe kanaka. Rero gukizwa, umuntu akizwa ico yagwaye, akizwa ico yakoze, akizwa ico yavuyemo, ni ntambuko kanaka utera ukava mu buzima bumwe ukaja mu bundi. Kuko niyo mpamvu bavyita kuvuka ubwa kabiri, kuko ubuvutse uvuye mu buzima bw'isi uje kubaho ubuzima bw'Imana. Ya hahandi uba ufise ikikugera, hahandi ucumura ukumva hari ikintu kiko kirakwagiriza mu mutima ati burya iyo nzira uriko uracamwo siyo, ubwo iyo nzira uriko uragenderamwo siyo. Imana ishimwe. Rero ndagutera intege mwene data, by'ukuri fata inzira yawe uyerekeze ku Mana, fata ubuzima bwawe bwerekeze ku Mana. Reka ndagufasha ikintu kimwe. Birashoboka kuba warakijijwe mugabo ugahurira n'ingorane kanaka. Birashoboka mu rusengero, birashoboka ukaba wagiraniye ikibazo n'abakozi b'Imana cyangwa kuna kuriya, kuko muri iki gihe tugezemo hari abantu benshi bacitse intege bivaye n'abantu bagiye barahura nabo mu nzira, mugabo basanga ntibababereye abizigirwa. Mwene data reka ndakubwiza ukuri, igihe cyose uzoshira ivyizigiro vya Kumana ukabikura ku bantu, ubuzima bwawe buzororanirwa kandi uzoca mu nzirayo. Ikibazo twagize nuko benshi twizeye abana b'abantu, ariko abana b'abantu barahinduka. Rero ndakubwiza ukuri, igihe cyose ufashe akanya kako kuba imbere y'Imana, shira ivyizigiro vyawe ku Mana, bona Imana. Naho wowe uri imbere mu rusenge, naho wowe ugiye gusenga, genda gusenga ufise ico witeze ku Mana. Genda gusenga ufise ikintu kanaka ukeneye ku Imana ikora ku buzima bwawe. Ba mu makoneraniro y'abera nkuko bibi bidusaba, ariko ufise ivyizigiro vyawe biri ku Mana. Amen. Kuko biri tubwira ngo abizigiye Uhoraho, uravye muri Zaburi 125 haba ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utigera unyeganyizwa, ariko ngo wamushimanga uhereye none kugeza ibihe bitazoshira. Igikomeye rero ni iki? Bibiliya igaruka ikatubwira ngo ku murongo wa 2 ngo nkuko imisozi ikikuje Yerusalemu, niko Uhoraho nawe ubwiwe akikuje abantu biwe. Haleluya. Bisigura ngo nimba ufise ivyizigiro vya ku Mana. Paulo yaciye agaruka arabivuga neza ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rw'iwacu. Haleluya. Ngo tugwanya yobande. Amen. So ibi niko ndakubwira, niko shaka gutera intege. Wowe waradendebukiwe, byageze ahantu wowe warahuye n'ibibazo bitandukanye, n'ibihuhusi bitandukanye, ukisanga mu kibanza caho wewe wagize ingorane zaho utakaza ivyizigiro vyawe kubera ko wari wavyubakiye ahantu hatariho, wari wavyubakiye ku bantu. Yesu yarabivuze, arabivuga neza, kuko nta kintu na kimwe two turabaho muri kino gihe Yesu atavuze ko. Bibiliya iravuga neza aho Yesu yari karavuga ku vyerekeranye n'abubatsi babiri. Hariho umwubatsi yubatse ku musenyi n'undi mwubatsi yubatse ku rutare. Bibiliya ivuga ngo bose baba bubatse. Byakweri uravye inzu yubatse ku musenyi yubatse ku rutare, zose n'inzu zubatse. Hari naho usanga na plan ari imwe, mugabo tuzomenya ryari yubatse ku musenyi niyubatse ku rutare. Ni cagiye haje ibihuhusi, ni cagiye haje ibibazo, niho tuzomenya izo yubatse ku musenyi canke yubatse ku rutare. Aho niho tumenya vy'ukuri ati urya muntu kanaka yari yubakiye ku muntu canke yari yubakiye ku Mana. Bisigura ngo iyo ibihuhusi bije ukisanga uri hanze y'agakiza canke uri hanze wadendebukiwe, cugarukana amaso yawe yumvira ati vy'ukuri burya nari nubakiye ku rutare canke nari nubakiye ku musenyi. Kuko inzu yubakiye ku musenyi ibihuhusi bije iratembagara, kuko ibihuhusi irayihitana. Ariko yubakiye ku rutare ntigera inyiganyizwa, kuko iba yubatse ku rutare. Ubwo rutare Bibiliya tubwira ko rutare ari Kristo Yesu, kuko ari ryo buye ryagarutse kugumya imfuruka. Haleluya. Niryo buye twahawe ryagarutse kugirane kugumya imfuruka. Iryo buye naryo ubiravye mu bigaragara Bibiliya tubwira yuko ryagawe n'abubatsi. Haleluya. Imana ishimwe. Rero ndababwiza ukuri, birashobora gushika uno musika butari bwa mwakire, mugabo niko kanya kawe ko kumwakira. Burya ntuvuge ngo nzobikorejo, oyaye umenye neza yuko umwanya ufise canka akanyuronse, menye neza ko ariko opportunity ubufise yukuba, kuko ntuzi biza kuba mu mwanya uri imbere, ntuzi bizoba ejo canke hirya yejo. Oya, ukicumva ubutumwa bwiza mwakire mu buzima bwawe. Ukicumva kano kanya ndakubwiye kwakira umwami Yesu, birashoboka ko akaba ari nabwo butumwa bwiza ugiye kumva. Birashoboka akaba ari nako kajyo uronse kanyuma. Mbega nutamwakira inyuma yo kumwumva, wibaza yuko ejo canke hirya yejo ubuzima bwawe buzoba buri hehe?
wibaze yuko ejo canke hirya y'ejo uzosubira kuronka akaryo k'umuntu aguhagarara imbere canke kubona umuntu akubwira ubutumwa bwiza ngo umwakire. Irevure ubutumwa bwiza nababwiye kuri ko buravugwa kandi buri ko buravugwa mu buryo butandukanye. Mugabo raba ico wizeye kuri kurubakira kurwo rutare arego Yesu, kuko nababwiye ko Yesu ari we nyanduruko y'agakiza kacu. Nimba ubuzima bwawe, nimba agakiza kawe uvuga ko ufise uno munsi utakubakiye kuri Yesu, menya neza yuko ubuzima uri kurabaho atari ubuzima bw'agakiza. Bibiliya tubwira byo mu Baroma, reka duhasome imbere yuko ca ndangiza. Turabe mu Baroma igice ca 10 duhere ku murongo w'9 twumva ingene hatubwira. Abaroma umurongo w'10 igice c'10 umurongo w'9 haravuga ngo kuko niwaturisha akanwa kawe niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Niko murumva ikintu, niwavyizera kwanza mu mutima hama ukavyaturisha akanwa yuko Yesu Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Hari abantu bavuga ko Yesu ahari mugabo batizera yuko yagize ko yapfuye arahambwa ku musaraba arongera arazuka. Hari abizera, hari abavuga yuko urupfu rwiwe rwabaye urupfu rusanzwe nk'urw'abandi. Rero mwene data, nimba utizera yuko Kristo yapfuye ku bwawe yongera arazuka ku bwawe, burya ntiwakiriye Yesu. Aho gakiza ufise siko. Igakiza nukwizera igikorwa Kristo yakoze ku bwawe, nukwizera igikorwa c'umwuzuzo Kristo yakoze ku musaraba, ariko arapfa akabambwa hama kumusugira gatatu arazuka. Aho ivyo utaravyizera, menya neza yuko utarakira umwami Yesu. Kwakira umwami Yesu nuko wizeresha umutima wawe, weje kuvyizeresha umutima wawe ko Kristo ari Imana, Kristo yazutse avuye mu bapfuye, ukemera ukamuhereza ubuzima bwawe, akakubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Inyuma yo gukora ico gikorwa nta kindi gikorwa ubukoze, uba wakiriye agakiza. Nta birebire usabwa, nta formule ndende zirimo. Oyaye nukwizeresha umutima wawe hama ukatuza akanwa kawe. Reka rero dusome ku murongo w'10 naho twumva ingene havuga ngo kuko ari uwo, reka nsubiremo gato murambabarira, kuko ari uwo muti ari wo umuntu, kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Imana ishimwe. Bene data, igituma bahera ku mutima nuko Bibiliya tubwira yuko mu mutima wacu niho ubugingo bududubiriza. Bibiliya ivuga ngo urinde umutima wawe kuko ubugingo ariho bugirane bududubiriza. Niyo mpamvu igikorwa cyose kugira ngo ikore mu buryo mugaragara ubanza kugihereza, gihetangurira indani mu mutima. Niyo mpamvu na Bibiliya tubwira ngo kugira ngo wakire uvyaturisha akanwa kawe ubanza kuvyizeresha hahandi muri bwa bugingo bududubiriza, niho ubanza kugirane kuvyizerera. Buryo umuntu ntizera ikintu uko nyene kiba gifise yo cahereye. Umuntu hapfa gukora ikintu uko nyene kiba gifise iyo catanguriye. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira yuko ubanza kuvyizera indani muri wewe, ukavyiyumvamwo bivanye nuko watahuye. Kuko Bibiliya tubwira ngo umuntu ukwizera kuva mu kumva hama kumva ijambo ry'Imana. Rero inyuma yo kumva ubutumwa bwiza, inyuma yo kumva aya majambo yose ndakubwiye, urashobora niho havuko kwizera, niho havuko gutahura. Inyuma yo gutahura niho hagaruka kuza ukwizera, hamukizera ubutumwa bwiza. Hanyuma ubwo butumwa bwiza kuko ari bwo bushobozi buzanira agakiza ubwizera wese, ukacu vyizeresha umutima. Umaze kwizeresha umutima ucu vyatuza akanwa kawe. Umaze kuvyatuza akanwa kawe biba biheze, uba wakiriye umwami Yesu, uba wakiriye agakiza. Hanyuma ubushobozi bw'agakiza bukagaruka bugakora ku buzima bwawe. Rero mwene data, ndaguteye intege kuri kano kanya, wakira umwami Yesu. Nta kindi canzanye muri kino kibanza no kugira ngo ndakubwire Yesu aracateze ibiganza kugira ngo wowe urushe, wowe uremerewe, wowe wihebuye, wowe ko vyaheze, wakira agakiza igihe cawe cyo gutabarwa n'ikino nyene. Reka ndagufashe wowe ushoboye kugira akaryo kukumviriza buno butumwa bwiza. Ndagufasha umwakire, birashoboka kuba utari bwa mwakire. Usubiremwe watuze akanwa kawe, usubiremwe aya majambo inyuma yanje. Uvuga ati mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza ubuzima bwanje. Umparire ivyo nakoze vyose mu kutamenya. Unyakire mu bwami bwawe, unyandike
mu gitabo c'ubugingo, unkure mu gitabo c'amahonero. Guhera uno munsi ubuzima bwanje ndabuhaye wewe, ivyanje vyose ndabihaye wewe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka ndagusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uno mwene data, ndagushimiye kubw'uno musavyi wawe wakiriye muri kano kanya mu bwami bwawe. Mwami Yesu, nta kindi gikorwa waturungitsemo muri kino gihe, nta kindi gikorwa waduhaye gukora atari kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, kuko wavuze ngo ntitwakira mpwemu yera tuzoca tubibishinga ntahe, tugushingira intahe guhera Yudaya, guhera i Samariya, ngo kugeza ibihe kw'isi yose. Nanje Mwami Mana mpagaze muri kino kibanza kugira ngo ndagushingira intahe, nashinze intahe yawe Mwami. Bano bene data bemeye kwakira ubutumwa bwiza, bemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza. Reka ubakomeze, ubakomereze mu gakiza, ubwiza bwawe bubane nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugira umugisha.